Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Ubuheruka muri Murikira Ukuri. None ntazaratanguye gukora. Aho nyine yatanguye gukora niho nanje nca nangura kubomboka icyo bita komisiyo. Byavuye bigenda gute? Urumva rero ubu atarinja bukabusa nta kindi kinyobwa wigeza ariko amahera ni meza gabasha. Ibyo ni bisanzwe. Soma rusose mugenzi soma. Mugabo rero ubirabe neza gute ntibiherere ku icupa gusa. Uraza uramanyurira ko dukeye mugabo nongereza umutahe. None funderi ntaguha komisiyo ikwiye. Sha ubu ntarampawa muhungu. Oya nukuri. Nukuri hana kimwe arama. Aho uri mukuri. Ujya ndacarindiranye igishika. Aya sindavyemeye kabisa. Ntuvyemeye. Tunatumaze imisi tunywaga mugabo. Ava he. Umva ndaraba uko mba ndiyaranja nyene. Funderi ni yamanze osubizaho nakuye. Yerega imisi heze siyisigaye wa muhungu. Asha ndi wewe rero. Nogumye ku gafuro kazimbutse. Ibyo bizimvye nkabibangira. Kuko nuburi ku munwa burakoroka mugabo. Reka nta bwoba bwa kazoza kuri jewe toyoyo. Mu misaha ahirusanga inzoba ndi mu batunzi bakomeye ba mbere. Ubwo buyoga bw'ibifuro buganye nabi. Oya butera gasibe gusa nta naho tuzosubira kuhuri. Gweda. Asha nanje ko twamenyanye. Nzopfanya, nzopfanywa, nongerenywe. Ahubwo nyene batubwire sempre canke ya kompanye. Erega wicaranye n'umushefu. Akompanye ni karisawa. Mugabo he nagipe nguri yaraje. Tumuhamagare tugira karigara. Condo. Ugira umbiriza icupa mwishwanje. Jewe toyoyo nicarana n'ijya mbwebwe y'umuseruko gute. Ahubwo muhe kamwesha abombe kiminwa ntuzaho muzohurira. Duhurira he jewe n'ujya mushenzi. Hemwe noba nisuzuguje kwicarana na gipe no kuri kwimana. Bagi gihe cabo cararenganye. Rega nizomera gacupa jawo. Mbesha kwisi dasakaye. Byozunguru kukagira icago ugasanga ni waguserutseko. Ntiwomarama. Jewe nta ciza niteze ku museruko. Inzigo barayivukanye barayonka mwibere baragahona. Iyo atababosha iwacu ntituba twaratose nkuko. Ntunyibutse cono. Shatoyo. Ntubimbohe yakahise kabi kabaye muri famiye yawe. Ubake kazoza katagira ibikomere. Reka kumbishiriza icupa shaka. Uti rero nje ngaho ndabatwengere abo bagesera nkaho umengo nta cigeze. Oya. Sinavuze ko bifuti byabaye. Yes. Ivyo bikomere vyakahise iyo tuvyitwayemo nabi bishobora kuba n'ikibombe kizoturika. Urafyinata iyaba warabaye mu buzima twabayemo ntuburi kuvuga uko. Toyo ivyagushikiye birababaje. Aha nanje ntubone ntwenga. Ntiwibaze ngo kahise ntikankozeko. Hamukaga umutwengera abo bagesera babaseruko. Cese ndakumva cone. Sinzi ngene nanje naraciye muri periode y'ishavu n'umubabaro yo kubura abavyeyi bishwe. Ibaze rero kugutwara abavyeyi bose ariko ntiwumve ko bajya arabo kuja kuri. Aho nyene niho natinye kugera kuko narumva ko neza muri jewe ntanguye kugira umutima wo kwihora. Ndabona nti ahasi heza. None ugira ntiwagira uhora bawe. Nane gatoya. Uraza abantu bababajwe na kahise ingene ari benshi kandi bo ku mpande zose. Sasa bagiye barihorahora byohererahe. Umviriza condo. Reka kumbaza ibibazo byinshi wawe. None oyambwira byohererahe gatoya. C'est qui? Oui, entrez. Surprise. Oh, kanyenyeri, heureusement que c'est toi. Nagirishwane. None sinsanzwe nakira sans rendez-vous. Nukuri boss, mumbabarire pe mukoza ntababajije. Ufite mfise ubutumwa bwanyu de la part de Can Web TV. Ndamubashikiriza nukuri ncaniye Eclipse. Naho chabigumira ha. Erega il n'y a pas de règle sans exception.
kandi uzumpamagara funde tukuru oya nukuri nikosa guhamagara chef mu izina yasinze ari guharura ko bazi none rinzanya kakana wow igateke neza yewe c'est joli ayo makurere rero niyo nkunda nayo c'est couleur oui reba shamashize mwoyi ikindanye bon murashaka kuraba nta kibazo nabure ego okay emballage ni nziza certificat de remerciement décerné à Funderi de la part de Canweb de la part de Kanisomere de la part de Canweb TV kanyenyeri ntibyari bikenewe merci nukuri vraiment natekerezwa kugushimira ku bikoresho byawe waduhaye nukuri biriko biradufasha gukora akazi neza kandi mu mwanya muto merci beaucoup ça n'est rien kajya n'akajeste gato cyane kandi gasanzwe niwashaka nukuri kuri jewe ntigasanzwe bon soit urakoze cyane byongeye hajya wagize chance ko sinkunda gushira umutahe mu bintu byari byo byose awe birumvikana cyane ariko ntimwihenze nukuri oui je l'espère bien ego antuka kubinyerekeye jewe gushika ubu ndahimbagwa nuko turiko turakorana nawe na cyane ko ligne editorial ya Canweb TV yubahirizwa nkuko twabisezeranye bien entendu n'abandi bazobikubwira sinihindukiza mu ijambo jewe ico nemeye ndagishitsa okay merci bon nuko rero muraba muradushimirako niko tureba je sais ko atabintu bihambaye muragira gukoronka mwebwe ego nashimye ko kari kose nta kibazo guys asha nukuri ndabashimiye ukuntu mwese abagize komite yo gutegura n'ife ya bendi yacu mwaje kandi vema mukaba ponctuel en tout cas ni one love urubanza ni rwacu yobi kabisa naje ariko ndabona vraiment twese turi impliqué cyane gose atwice kintu ni one love en tout cas merci ngene vraiment mwitanga oya urakoze gushima big jam ico bikoze cyoco irizuba twaje ko ratunyoteza inama yezu birabe ivyo birekeye gipi ivyo bireke kabanza dukora icyatuze oya nimba nshaka icupa korere gipe wowe nyene cufata pepe oya ni handi ku wundi wa muhugu muragarariza ubutegetsi oya si asha aho one love kweli oya si ico nuko nandika nk'igitangurwa ntavyo mwosoma okay umba yagira wiproposa rero reka je basi ndayandika ntibona so urafise okay kivemindura oya nubundi so anife yacu rero tuyikele timing genre hazo kugwiki gute bref nyine mubona ko yikiye gicapo big jam mubona ko ijyana n'ife ari ukazi yo kwasura notre visibilité cette fois abantu batumenye nka band ikwiye kandi ishushe ego ico kintu nico kabisa ni one love kabisa kubwico rero turungukira invitation Canweb TV izogire couverture ego ivyo nibikenewe gute nati na visibilité ya band ikenewe none ni Canweb TV zobigira tumenyekanishe rero bien sûr que oui Nadia Canweb TV zodufasha kumenyekana plus unabonye bafise ama image nyine atese ukuntu nivyo ayi rusange nta numwe atatuzi kandi siyo Canweb TV muri ko marahaya yabikoze dushaka kunguka kuri band wewe nawe none reka ndababaza aho tugeze ni kubera iyo Canweb TV sinko ndabumva je baho umviriza harageze ko band yacu isohoka dushaka rero ko anniversaire iheze dutangura gutumirwa nyine mu concert nyine hanze wumva yego ikintu cyatawuritse umviriza none hamwe hogira umwe muri twebwe ufata ka video akashira kuri IG cyangwa kuri Twitter none nazi aba followers Canweb TV fise urabafise wewe ça urumva en tout cas vraiment presque vraiment twahudije ko Canweb TV vraiment iza kukuvura yego oya nivyo oya bon okay nivyo one love sivyo tuje kuri point yindi sivyo of your love sindumu gangster number ndagusabye uririmbe muti uvuye kuryamira nyeri bunyene kiba bukebuke
nizere ko wamuryamitse mu cyumba kwa bo katavyuka kurondera ibereshe chérie s'il te plaît uno munsi nshaka massage avec finition uburuhe ntanye burarenze kandi urabona ko mwemi wanje banyoye udukundo munsi kwije nta nzoga nanyoye ubwo none amatanga wize wiriwemwe kugizuko gukanda neza n'indemanwa chérie wanje je naco nkenera kunywa vraiment kandi ndazi kutidoga kunwe zizobukoze yani widoga kandi kanje nako karankeneye kandi bere kazoriva ko hageze ukaja kwishuri oya hanyuma nanje uramevye chérie gambona mana sinoryamba ngo me tranquille mwana wanje tutari kumwe mwana uravyumva kandi nawe erigara cyari muto oya mucutse yo ncutse uruyoya vre uruyoya gwahiye uyo nibariza ijambo agaca yicara ku gitanda kandaba niwe wita uruyoya Alice reka kuntortira sha reka kuntortira reka kuba egoist imyera cakeneye affection kwiye Alice je n'ukuri ndakumbuye yakiya tukigira mariage turi de nyine kandi urabona ko ndemvye sheri hakumbeshere kenda yiguha vraiment kandi nawe urabizi vyahe kuje ndi kuibench itazopfa yaraheze Chifwa aya matelefone yawe tutavuga ko nawe nyene atuma ntaronka keye itabasubira kurangire yuja kurangura inzoka si kuri bar ni docteur Gikano Gikano aro docteur Gikano yo uri mukuri kongukishe wabaye wabaye habaye iki ni mu bice bizokurikira ubu naho niho mwatosomera intererano mwatanze mu gice giheruka ariko ngo dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega kuyaga nabo mudasangiye umugwi hari ico bifasha mu gihe muri kahise haba harabayeho ibibazo intererano z'uno munsi katuzihere kuri Fulgence Sabiyaremye wo muri commune Rusaka mu ntara ya Mwaro yagize ati egome cane gusangira ikiganiro nabo mudasangiye umugwi birafasha cane ati kuko uramenya ibibazo bafise ati kandi nawe ukimenyera imvo n'imvano aterega kandi kubiyumvira nabi ntibisubira kubaho atahubwo musigara murondera cabatandukanije mbere mukanasubiza hamwe Keri ni umunywanyi Murikira Ukuri ari mu ntara ya Bururi muri Mugamba muri zone Mwumba ku musozi wa Gozi agira ati ego kuyaga nawo mudasangiye umugwi biri n'akamaro kuko urashobora kumva imvo zatumye njyane ziba ugacumenya umugwi urenganya uwundi ati kandi ivyo uba ubimenye uri kurayagisha uwo mugwi wundi na karengo kutavugana ni soko ry'amazimwe Eloge Divana wo mu Rugazi yagize ati kuyaga nawo mudasangiye umugwi n'intambwe ya mbere ifasha gutorera umuti ivyabatandukanya aterega ikiyago kiraheza kikavyara ugusubiza hamwe Gabin umwigisha wo muri Ekofo Kigarama igahombo yagize ati ego ni vyiza kuyaga nawo mudasangiye umugwi mu gihe muri kahise haba harabaye ikibazo ati kuko navyo birafasha mu kuzana ituze mu mitima bigatuma banarekuriranira ubu naho niwa mwatosomera intererano mwacishije ku muhora wa WhatsApp turabona James Hatungimana akaba yiga muri kaminuza nderabigisha Enes mu gisata ca geography akaba avuka ikanisha mu ntara ya Ruyigi yagize ati egome cane kuyaga nabo mudasangiye umugwi birafasha cane ati kuko bituma mutahurana hagati yanyu ati kandi iyo mutayaga mugoma mwagirizanya ko umugwi umwe ari wo ufise amakosa ati rero gutyo iyo mugiye hamwe muratahurana mukarengera ibibatandukanya n'ivyo batandukanije mugakorera hamwe umubwo butandukane bwanyu na karengo ubumwe nikirumara mu muryango Niyongabo Alexandre nawe aba muri commune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura muri zone Rukaramu yagize ati kuyaga nawo mudasangiye umugwi birafasha cane ati nubwo habayeho ibibazo muri kahise biratuma habaho gutahurana bakarengera ibikomere bahuye navyo na kare ukuri gushirira mu kuyaga Nimbojeje Leonidas avuka Imakamba muri commune Kayogoro akaba ari n'umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi yagize ati kuyaga nabo mudasangiye umugwi mu gihe haba harabayeho ibibazo muri kahise birafasha ku mpande zose mu gutahura ivyabaye kugira birinde ntibize bisubire muri kazoza na mbere bigatuma bose badatana ko mwikomo canke bakababarirana ati kuko ngo ibigiye inama bigira imana
Nizigiyimana Michelle nawe aba mu nkambi y'impunzi mu gihugu ca Tanzania yagize ati ego cyane kugiriranira ikiyago nabo mudasangiye umugwi ati ni vyiza cyane ati kuko hari ico bifashana cyane mu kurondera ukuri kw'ivyabaye muri kahise mbere bigatuma habaho ugushinga imigambi yo kwiteza imbere be no guhindura imitima y'abaciweko n'amagume na kare barayamaze ngo ukuri gushirira mu kuyaga. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Ntakarutimana Nadine wo mu ntara ya Muramvya muri komine Rutegama yagize ati ego cyane kuyaga naho mudasangiye umugwi ni vyiza cyane ati kuko bituma mumenya ibyo umwe wese abona bigatuma haba ukwizerana mugakorera hamwe atakwinubana no kwikekana mu kibano ati maze mukubaka ikibano neza atawanja wangura ati kuko ngo ibigiye inama bigira imana. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha ubu naho ni wa mwata wasomera akabazo gice muje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira kuri mwebwe ibikomere vya kahise bidakize neza nibaza ko bifise izihe ngaruka. Ndasubiramwo kuri mwebwe ibikomere vya kahise bidakize neza nibaza ko bifise izihe ngaruka. Akabazo murakumvise mukamufise ico mushikiriza kwandikire kuri ya numero mumenyereye ari 61 ubusa 9 eka nawe wawifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp twandikira kuri numero 61 ubusa 9 tugaheza tukagushora muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu za Facebook na SoundCloud. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'amajana 798 muri rwa rukurikirana igikino Murikira Ukuri. Murakoze naho utaha. Cari igikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru Shikiriza.